Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabahaye kaze mu kiganiro impamba y'umunsi gica ku Mpamba TV. Ariko reka tubanze dusenge. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri umwisigirwa usubiye kuduha uno munsi kugira ngo dusangire ijambo ryawe. Reka rino jambo rigira ububasha nk'ubw'ijambo ryawe ryagiye rigira mu bisagara byose ryagiye rishikamo. Mu izina ry'umwami Yesu, amen. Ndabahaye kaze rero ni Apôtre Jérôme ninahazwe. Tubahaye kaze muri kino kiganiro aho tugiye gusangira ijambo rivuga ngo Uhoraho Twubakire. Novuga ngo ni ijambo ahanini rigenewe ingo, ariko rigenewe umuntu wese, kuko umuntu wese utubatse azokubaka uko ibihe bigenda mu isi, n'utubatse urugo arubaka inzu. Rero ni rino jambo rivuga ngo Uhoraho Twubakire shaka ko tuvugana ko mu mwanya mutoyi dufise, kandi ndasenga ngo Imana nye n'amahoro yubake ivyawe, yubake urugo rwawe, yubake relation yawe, yubake ubuzima bwawe, ivyawe byose Imana ivyubake. Rero hariho ijambo shaka ko ridufasha kugira ngo dushobore kubona ukuntu Uhoraho ari we kwiye kutwubakira. Ni ijambo dusanga muri Zaburi y'ijana na 27 ku murongo wa mbere. Turasoma mu izina ry'umwami Yesu. Haravuga ngo Uhoraho iyo atari we yubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uhoraho iyo atari we azigama igisagara, umuteramyi abera amaso ubusa. Amen. Imana ibahezagire. Rero shaka kuvuga kuri rino jambo Uhoraho Twubakire. Mu bisanzwe iyo tuvuze ngo Uhoraho Twubakire, vyumvikana yuko hariho n'ibindi bintu biriko birubaka atari Uhoraho. Vyumvikana yuko hari n'abandi bantu bariko barubaka atari Uhoraho. Iyo tuvuze ngo umuntu kanaka twubakira, mu yandi majambo birashoboka ko hari abandi atariwe bariko barubaka. Birashoboka rero yuko utubakiwe n'Imana hari ibindi vyose vyoshobora kumwubakira. Mugabo nshaka kuvuga gute Uhoraho Twubakire kubera iki? Ubuzima bw'urugo Imana yashizeho nk'inshingano cyangwa nka responsabilité ihaye Adamu itanguza ibijanye n'imibanire mu bantu mu isi. Imana rero yari ifise igicapo c'urugo. Imana yari ifise ivyo yiteze kuri Adamu na Eva. Imana yari ifise ivyo imwiteze ko atari ko arakora kiri wenyene. Mu yandi majambo ari wenyene hariho ivyo yari ko arakora. Mugabo kandi Imana imaze kubahuza nk'urugo cyangwa nk'umuryango, hari ibindi yari ibiteze ko bisumba ivyo yari yiteze ku muntu umwe. Imana yari ifise intumbero yuko abantu mw'isi bahishura ubwiza bwa Kristo mu ngo zabo. Imana yari ifise intumbero mw'isi yuko abantu bahishura igicapo c'Imana mw'isi. Iyo tuvuze Uhoraho Twubakire, iyo tuvuze ko umugabo ari père de famille, ari urufatiro rw'umuryango, hari igihe abantu bashobora gukangwa iyo basanze bafise umuvyeyi adafise igicapo ciza cha Kristo. Iyo umuvyeyi adafise igicapo ciza c'ubukristo, bivuga ngo iyo umuntu mw'isi ariko arakora igikorwa ciza neza, iyo ariko arakora igikorwa ciwe neza, nuvuga ngo abantu bamenye Imana mw'isi biciye kuri uwo muntu ariko arakora responsabilité sivyo Imana yamushinze. Usomye mu Migani Bibiri bivuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi ubukerebutsi nibwo burukomeza. Mu yandi majambo rero, iyo umuntu atafise ubwo bwenge, iyo umuntu adafise ubwo bukerebutsi, arashobora kugira ibisa no kubaka. Mugabo ivyo bintu bisa no kubaka ntibiza gutanga resultat ihwanye n'iy'abafise ubwenge bakora. Ni ukuvuga ngo barafise ivyo batanga, barafise ivyamwa batanga, barafise ibintu bagaragaza, ariko ivyo bintu bifatanye n'ubwenge. Kandi Bibiliya ikivuga muri Yobu 28:28 ngo kubaho Uhoraho nibwo bwenge, kandi kuva mu vyaha niko gutahura. Mu yandi majambo rero, kubaho Uhoraho nivyo abantu barashobora kwiga mu ishure, umuntu akagira ubumenyi, mugabo tugomba gutandukanya ubumenyi n'ubwenge. Nico gituma kubaho Uhoraho nibwo bwenge. Mu yandi majambo, iyo umuntu yubaha Uhoraho bimuhesha, hariho ubwenge aca yakira. Ubwo bwenge rero butuma ashobora gukordona urugo, bugatuma ashobora gukora ibintu neza nk'uko Imana yabigabiye. Usomye mu Banyefeso 2:10 havuga ngo kuko turi biremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Hari ibikorwa vyiza Imana yateguye ku bw'ingo,
abantu bategerezwa kugenderamo, hari ibikorwa by'isi Imana yateguye ku bw'umuryango abantu bategerezwa kugenderamo. Mu yandi majambo Imana yarabishizeho, mugabo abafise ubwenge bw'Imana nibo bazoshobora kubigenderamo. Abafise ubwenge bw'Imana nibo bazoshobora kubikora. Ndakunda abapisikologe, ndakunda ibikorwa byabo, ndakunda ivyo bakora, mugabo kandi ubwenge bw'Imana budutuma naho wowe uri umupisikologe dushobora gukora neza ivyo twahamagariwe gukora, biriko birabananira kandi bitwa ngo bahamagariwe kubikora neza. Gute rero iyo umuntu afise ubumenyi gusa budafise n'ubwenge bw'Imana, ntibushoboza uwo muntu gukora ivy'Imana imwitezeko. No kuvuga ngo umuntu rero mw'isi arashobora kuba ari umuhinga mu bintu, mugabo afise ubumenyi bw'ivyo bintu, mugabo ntafise ubwenge bumushoboza gushira mu ngiro ivyazo. Nico gituma ashobora kuguhanura ati niwabikora uku ukabikora nuku nuku ukabigenza nuku niho uzogira urugo rwiza, mugabo ugasanga ugwiwe vyaranse, ugwiwe vyarananiranye, ugwiwe gwarasambutse, mugabo arahanura abantu kandi vyabahanura bikabakorera. En d'autres termes, ivyo ariko aravuga vyo nivyo, mugabo igituma bishobora kumukorera suko azi kubivuga, igituma bishobora kumukorera nuko afise ubwenge bw'Imana bumushoboza kwaplika bijya bintu. Reka mvuge ngo iyo umuntu yakiriye ubwenge bw'Imana, iyo umuntu yakiriye Kristo Yesu, iyo yakiriye ubwo buzima bw'Imana, reka mvuge ngo mu gicapo cy'amatelefone abagiye muri Play Store, ubwenge bw'Imana reka ndabugereranye na Play Store. Iyo umuntu rero afise telefone yiwe irafise ama application, irafise ibintu byinshi muri we, mugabo hari ivyo akenera ntabironke atari uko bitari muri telefone yiwe, mugabo kubera atagiye muri Play Store, kubera atagiye muri Google, kubera atagiye muri application imupermeta kurondera no gukoresha bimwe bihari mugabo bitaboneka kiretse uvyinjiyemo, ntashobora gukora bimwe Imana imwitezeko. Suko ivy'Imana imwitezeko itabishize muri we, mugabo nta abilite yo kubivyara afise kuko atikonekise n'ubwenge bw'Imana. Rero kwakira Kristo, kwizera Imana biduha iyo abilite. Novuga ngo turagiye muri Play Store turakira ivy'Imana igomba. Bibiliya avuga ngo mpwemu yera aradusengera ngo kuko yakira ibiri mu mutima wa Data. Iyo dusomye Bibiliya hari inkuru ya Yakobo yashise ahantu ngo araryama yararushe cyane, ngo atangura kurota ngo abona icuririzo, abona ingazi. Iyo ngazi ngo yabona abamarayika baduga abandi bamanuka. Mu yandi majambo ngo baradugana amasengesho yiwe ku Mana, abandi bakazana inyishu z'ivyo yasenze. Rero reka mvuge ngo yari connecte ku buryo ibiri muri we biduga n'ibiri ku Mana bimuzako. Ni Play Store y'Imana idupermeta kwakira ivy'Imana yashinze kugira ngo dushobore kubikora nkuko yashinze, tutarinze kuja muri bwa buhinga. Murazi abantu bagenda mw'isi, hariho ibirere bita Mars, murazi yuko hariho amasi atandukanye yanduretse inosi abantu bafise uko bayajamo. Kugira ngo abantu baje muri irya si hariho ama principe, hariho ama condition, hariho ibisabwa kugira ngo irya si uyijemo. Barakubwira bati ni wambara ibi nibi nibi. Mu yandi majambo hariho technology idupermeta kuja hajya ahantu, ipermeta abantu kuja muri irya si. Ariko umuntu asanzwe nka jewe nawe tutambaye bijya bintu ntitwoshobora kuja hajya ahantu, mugabo babiduhaye natwe twoca tugira ubushobozi bwo kugenda muri irya si, bwo kugenda hajya ahantu, bwo gukora bijya bintu. Mu yandi majambo kuba je nto haja ngo nkora ibihakorerwa suko abantu batahaja, suko abantu batahakorera ibintu, mugabo hari ibindi bintu bisabwa kugira ndahaje, bisabwa kugira ndahakorere ntafise bituma ntagira iyo abilite naho iyo yoyiriho ngo shobore kubikora. Rero mu yandi majambo rero Bibiliya ivuze ngo ubwenge nibwo kubaka urugo. Mwibuke turi kuri teme ivuga ngo Uhoraho twubakire, Uhoraho twubakire. Nitwubaka kuko turabahinga mu rugo, nitwubaka kuko turabakonesere, nitwubaka kuko turabahanga, ariko hariho ubwenge bw'Imana. Pawulo avuga ngo ndirata intege nke zanjye, kuko mu ntege nke zanjye niho haboneka ingufu z'Imana, niho haboneka imbaraga z'Imana. Iyo abantu bagwana mu isi, iyo abantu bashwana mu isi, iyo abantu batariko baraha igicapo ciza ingo zabo mu isi, suko kubikora bitari muri bo, mugabo hariho ivyo bita conflit d'intérêt, hariho inyungu zisekana, hariho inyungu zigongana. Ugasanga ndafise ivyonzi kandi mu yandi majambo birashobora kuba ari byo, ugasanga umupartenere wanje wo turi kumwe, wo tubana cyangwa wo dukorana nawe narafise ivyasi,
mugabo twese hamwe rero ivyo tuzi turakeneye centre d'intérêt yitwa Kristo. Iyo duhuje centre d'intérêt bituma duheba. Pawulo aravuga ngo ivyari inyungu kera vyahindutse ubuhombe, ngo mbere ndavyiyumvira ko ari ishano kubw'ikibirengeye co kumenya Kristo. Hari ibintu vyari inyungu kera kuri Pawulo, hari ibintu vyamwungukira, hari ibintu vyamugirira ikimazi, mbere arashika handi akavuga ngo vyose ndavyemererwa, ariko si vyose bingirira ikimazi. Vyose ndavyemererwa ariko sizoganzwa na kimwe muri vyo. En d'autres termes, naho hari ivyo yemererwa si vyose vy'ikimazi. Hari ibindi duheba kugira tubane, hari ibindi turagira ico no kwita simplification. Murazi mwishure ibiharuro urasimplifya ukagira ico ukozeko, ukagira ico ukozeko kugira ngo bishobore guhurira hagati. Rero Kristo iyo abaye centre d'intérêt, reka mvuge ngo iyo tugize triangle novuga ngo Kristo ari hejuru, jewe ndi ngaha, madame ari ngaha canke uwo twubakanye, iyo twese turi ngaha hasi dufise ibintu vyinshi vyo gupfa, kubera kuri triangle hasi hari umwanya munini kugira ngo mva hanshika, hari umwanya munini kugira ngo mva hanshika, hari umwanya munini. Mugabo iyo dufise centre d'intérêt yitwa Kristo, bituma jewe mva hano ndi nkaduga guhura na Kristo, bituma uwo twubakanye umupartenere wanje uwo dukorana ava hanari akaduga guhura na Kristo. Nuvuga ngo uko tuza guhura kuri ya centre ya triangle, centre d'intérêt nise Kristo, niko dusanga nahevye ivy'iwanje nawe agaheva ivyiwe, tugahurira hahandi, atari uko tutari dufise ivyo dutandukanya. Mugabo ivyo bituma tumenya ngo hariho ubumwe mu budasa, hariho l'unité dans la diversité, kumenya ngo ndafise ivyo mpeba, arafise ivyaheba, turafise ivyo duheba, ndafise ivyo simplifya, ndafise ivyo mpeba. Nukuvuga rero ngo iyo twavuye hano hantu tugashika hahandi, reka mvuge ngo duca tuja kuri denominateur commun, tugasigara tubona ibintu kumwe, ariko kandi n'ivyo tutabona kumwe tukamenya ngo hari vyari inyungu kera vyahindutse ubuhombe. Ivyo bintu vyari inyungu nivyo, ivyo bintu vyari bifise ikimazi, mugabo ndabiheba kubw'ubwami, ndabiheba kubwa Kristo, ndabiheba kubw'umwana w'Imana, ndabiheba kubw'uwapfuye akazuka. No kuvuga rero mu yandi majambo, hari ibintu vyari inyungu ariko kubera ubwami bw'Imana. Ndakunda kino gicapo, iyo usomye mu gitabo vy'abami hagenda havuga inkuru z'ukuntu Salomo abagore babiri bamwitawayeko. Abo bagore bari bagize ibibazo vy'abana babo, bari bafise abana mugabo bari abamaraya, baba mu nzu imwe, ariko umwe araryama ku mwana wiwe arapfa. Hama bukeye kubera yaciye atwara umwana wa mugenzi we, agafata uwapfuye akamutwara akazana ukomeye. Bukeye uriya aramenya ko umwana yapfuye atari uwiwe, bitwara ku mwana. Mugabo Salomo yari afise confusion, bakiza ntiyabona uko ari buca urubanza. Mugabo kandi kuko yari yarasavye Imana ubwenge, shaka ngaruke kuri bwa bwenge bwubaka urugo. Salomo yari yarasavye Imana ubwenge kugira ngo Imana imushoboze. Salomo rero ubwo bwenge bwatumye ashobora kubacira urubanza. Kubera iki? Mu kwitwara umwe wese yavuze ati umwana akomeye niwe gwanje, umwana akomeye niwe gwanje, vyari kumukonfisiona. Mugabo kubera bwa bwenge bw'Imana, mutandukanye ubwenge n'ubumenyi. Ubwenge ni abilité, n'ubushobozi budushoboza gukora bimwe Imana yadutuma gukora mu isi. Abafise ubumenyi barashobora kugira ivyo bakoze, mugabo rezilita y'abanyabumenyi gusa ninto ugereranije n'iy'abanyabwenge. Salomo rero ndangiza aravuga ngo nimunzanire imbugita ndamucemo kabiri. Ha mu bwenge bw'Imana butumye akora ivyo, butuma amenya umwana. Kubera iki? Nyina w'umwana yaciye avuga ati hamwe kumucamo kabiri pfumumuha. Mugabo utari nyina w'umwana aravuga ngo mucemo kabiri tumubure twese. Gutyo bituma Salomo agira amenya nyene umwana aramumushikiriza. Mu yandi majambo rero ndavuze ngo urakeneye ubwenge bw'Imana kugira ngo Imana igushoboze kandi kubakire. Imana ibahezagire, Imana ibakomeze. Data mu izina rya Yesu ndasengeye bano badukurikiranye, ndasengeye ingo zabo, ndasengeye imiryango yabo, aho umwansi ariko arakora kugira ngo asambure ingo. Ivyo turabihagaritse mu izina ry'Umwami Yesu. Ubashigikire mu izina rya Yesu. Amen. Inimero yanje nakamenyesho ko guteranya 257 79 200 242 musangiza abandi ubutumwa bwiza. Imana ibahezagire cyane.